Tembera gisagara na Dalila. Mwaramutse neza namahoro ego je nitwa Dalila nimpagaritse nkaba mfise televiziyo ikorera ku mbuga nkoranyamahanga yitwa ubuzima bwacu bwa misi yose Our Daily Lives TV tukaba twagendeye ngaha twagomba tubamenye tubabaze utubazo kamwe canke tubiri yitwa bana Manirakiza Elias ngaha turi hehe turi mu kibanza kidandaza ibintu mamatera turi mu isoko ya Kinindo ego mu kibanza c'amamatera ego murashaka kutubwira ubwoko bw'amamatera mudandaza ngaha ego hari za exime hakaba n'izi z'abatanzania nta bundi bwoko buhari zimwe bita Dodoma ego twagomba tubabaze ni bande bakiriya baza ngaha kenshi baje kurondera izi matera bakiriya bari bose bava mu mihingo yose barahashika bakagura ego duhuje akabiri bakagenda baguze ibiciro byagiye biraduga gusa mugasi cyane gose ego amakarite ya mbere arahari hakaba n'iza kabiri kugeza ego nukuvuga umukiriya aje urashaka kumuhanura ati nyimba ufise amafaranga matera nziza ishobora kuzomara kuramba guriyi niye zirabaho akaba kawaida karite ya mbere ya Tanzania irakomeye agacaba ni ya exime zirushanya ibiciro gusa exime iri hejuru cyane ku Tanzania none murabironka inyungu muhejeje kurangura mukariha n'ibi bibanza namwe muraronka inyungu zo gutunga imiryango yanyu ego inyungu iraboneka buke matera nawe bayungutse 10,000 caye 5 biba bibaye umuntu akabishima uko nyene watanguye kubikora ryari uyu mwuga wo kudandaza amatera ngaha ku isoko baje nk'imyaka 11 ego wanabitanguye nka 2013 kuvuga yuko wewe ubifisemo uburambe kandi urashobora no kwigisha abatandukanye baje ngaha bafise imitahe bukabereka ingene bikorwa ego hari ufite umutahe wiwe ibibanza birahari arashika tukamwereka ingene akora tukamwakira mu bandi urafise koperative yo kugurarana ibirimba kugira mu yungunganye mu yindi migambi atari gusabye kudandaza amamatera ibyo by'amakoperative nabyo turajamo turacarindiriye nk'abo dusomesha tukavyumva neza twoheza tukajamo urubumva rero ngaha ku isoko ya Kinindo muhamagariye abantu kuza kuhagurira amamatera twabonye n'amakuse twabonye n'ibintu by'amakuse yo y'intebe zo mu nzu navyo nyene murabifise yego birahari amakuse ariho amatanzania ariho akaba n'iza exime zose zirahari akiriya rero baraheza bakaza buke naho ibintu byazimbye turaza turatora uko biri kose korana neza nta matati mugiranira ntimwibana abakiriya umwe wese afise umukiriya urashaka kuba ufise umukiriya misi yabanza arondera wewe ego umuntu wese aragira umukiriya wiwe akaza yanamutelefone ntawe ujyana n'ubundi turamenyeranye tubanye imyaka myinshi murakoze cyane turabifuriza kuroranirwa muri ubudandazwa bw'amamatera hama mugire namwe amaduka akomeye cyane mubikwiragize hose hama muze mu miryango hama byose bimene neza mutera imbere ego namwe murakoze kutugendera byaze neza umunsi mwiza murakoze
mwaramutse neza. Mwaramutse. Ego twagomba mutwidondore. Je mbanze ndakubwira izina ryanjye nitwa Darila, nawe witwa nde? Nitwa Vyarimana Vincent. Vincent, ukora iki aha turi hehe? Turi ni mwisoko mu Kinindo. Turi muri quartier 4 mu gihande cy'ababaji. Mu gihande cy'ababaji. Gaha muhatandariza iki? Twacuriza ububati, imeza n'intebe n'ibindi byose n'amashezi ukeneye uraronka ngaha. Uncama ibikoresho bishobora gukoreshwa mu nzu byose bikozwe mu mbaho. Bikozwe mu mbaho. Ego nimwe mu vyikorera. Vyikorera ni twebwe nyene. Ego no kuvuga ko ngaha muhafise ikibanza. Ngaha turafise ikibanza c'idandarizo ariko ngaha inyuma gatoyi turafise ahantu hari amateriye tubibaziramwo tukabizana ngaha. Ivyo nagomba kubaza ko ngaha mbona hari ibintu biba vyahe bituvuze mu cyongereza bafita ko biri kuri display barindiriye gusa umuntu aza akagicagura akagishima akaja aterura agatwara. Nuko nyene nuko biri. Bino bibanza ngaha turahariha turafise amafishe ya meri ngaha turahariha kandi no ngaho nyene aho ifo dupanze turahariha. Iki kibanza cyahoze kimeze uku nijyari babaguri baravuga ati muzane ibikoresho byanyu mu bibike ngaha kuva ryari biri ngaha hameze. Oya ntihamye hameze uku harageze igihe isoko yimutse ikimukira mu Kibenga niho rero twace twimukira mu Kibenga natwe ariko mu nyuma yaho twaraje turabasaba ikibanza baduha barakiduha hanyuma baratugirira neza nk'ivyo byose no babitwubakiye badushiramwo pave ubona ko dukorera ahantu heza kandi isoko ya kijambere. Kandi urumva imbaho nitegereza kudangirwa harasakaye neza. Harasakaye neza aha ntihava ubona ko nanga hariho kotire ni kuvuga n'imvura izananye hepfo nshobora gushika ngana kuvuga ibintu byo ngaha biri security ntibishobora kunyagirwa nta kibazo. Ego no kuvuga ko umwuga wo kubaza wewe wawutanguye cyane. Umwuga wo kubaza nawutanguye mu 2007. Warawize ku ishure canke wagira nkina abantu babaza muri atelier nawe ukabikunda hamugaca utangura kubimenya. Umwuga wo kubaza narabize ku ishure ndafise na certificate yawo. Ego narawije mu ishuri y'imyuga. Ushobora gukora ububati ibyo byose wadondaguye byose urabikora. Ikintu cyose cyo mu rubaho naho yo bifoto nshasha ndashobora kugikora. Ibi byose nadondaguye n'ivyo ntadondaguye kije mu rubaho turagikora. Nivyo nashatse kubaza umuntu adashatse nyine ahasanze arashaka kubazanira ifoto ati jewe nkorera ino design igezweho aba yumva ko igezweho. Ego birakunda we ifoto yawe yizanye tuyikora uko nyene wayizanye birakunda. Ego twagomba tubaze none imbaho mukoresha namwe muzikura. Mbo imbaho dukoresha kubera twebwe dufise umutahe muto tudashobora gushika ruguru kuzempora tatanura uburenganzira bwazo dufise turagenda kubazikuye ruguru kwijabi tukabagurira hama nakwe tukazana ngaha. Isoko nkuru y'imbaho iri kwijabi. Hama imbaho zitandukanye gute tubwire ubwoko bw'imbaho mukoresha. Umuntu akeneye imbaho ikomeye cyane no akoresha iyi. No kuvuga imbaho ziratandukanye hariho iyi mbaho iva muri Kongo hari bita mahogane hariho umuvura hariho umukatusi w'ikirundi hariho umukatusi wa projet hariho amagereveriyo no kuvuga rero bivanye n'umukiriya imbaho ashaka tumukoreramo niyo tumukoreramo ariko ibiciro ntibinganya zirazimvye gutandukanye. Ibindi bikoresho mukoresha ni nk'ibihe kugira ngo akabati karinde gasuku uba wakoresheje iki? Bona kuva akabati karinde kagira ngaha biba vyaciye kure cyane kuvuga tubakoresha amakore yo kunganisha izimbaho turagenda kwijabi tugakoresha ku mashini ariyo banashira ko aya mamorire hanyuma turahiga abaponseri badufasha guponsa kuko je nimba nize ivyo kuteranya kabati sinize guponsa no kuvuga rero aho hose kugira kandi kagira ngaha turakenera amapanya yose ubona turakenera amaserire turakenera gushiramwe ibiyo kugira kabati kandi gashika ngaha bica kure bifata iminsi mwagasize na verni kugira nyene kayagaya gase neza. Ego turasiga verni kandi apana kushimwe turasiga nk'amakusha 3 kugira ngo kandi gasuku. Ego none abantu barakumenyera urasa abakiriya bawe bakurangirana kuko ubikora neza urumva ucuronka clientele tandukanye abantu bakaza bararangirana hari abantu bama baguhamagara gatwati nakurangirana naka. Ego abakiriya ndabafise bama bampamagara kuko ndabizi yuko nikigane bakibona bazomenya ati ujya ni wa mukiriya w'iwacu nama n'abakore kandi bikagenda neza kandi vyongeye kubera ngaha turi muri koperative kuvuga ngaha twamaze kumenyekana abantu benshi bagomba amakomande baraza abagomba ivyuzuye bakaza no kuvuga ngaha abantu baramaze kutumenya isoko imaze igihe kirekire bamaze kutumenya. Rero birabata umwuga wo kudandaza ukubaza ukidandariza wewe nyene
bino bikoresho byo mu nzu uragutunze n'umuryango wawe kandi urawigisha abandi canke nko mu muryango wawe urifuza kuzowusigira abana uzovyara ati uyu n'umwuga wantunze. Yego uyu mwuga wo kubaza urantunze kuko urumva imyaka ndawumazemwo iyo mbona yuko bidashoboye kuntunga amanahe nkagenda mu bindi impamvu rero nabigumyemwo nuko bishoboye kuba bintunze. Uwo mwuga wo kubaza je ndumva ndawukunda gusa naho ntaragera ku rugero nifuza kugerako kuko hari ibintu mbona ntarakwiza kugira ngo nshobore kugeraho nifuza ariko byose biterwa n'igihe. Hari igihe nzoronka uburyo nkabigerako no kuvuga ndifuza ko n'abana banje nzowuraga abana banje ariko nkabaraga narabigishije bakora neza. Uvuga ushaka kwaguka bingana gute ushike kuki ushike kuri atelier yiwawe nini nawe ukoresha abandi canke no kuvuga urugero nifuza gukorako kwaguka ndiko ndaguka atelier yiwanje ndayifise ariko hariho ibikoresho ntarashobora kuronka neza ko bana nk'ubu iyo nkeneye iyi machine nkorera utu cyangenda kubandi kwijabe aho nkaba ndabahaye amafaranga no kuvuga hari dépense ngira itaba yari ikenewe ama déplacement yose yo kuyunguruza twakeneye déplacement muri akazi kacu kuko uguze nk'imbaho 200 300 ukangikenda kuzizana ngaho uri ama déplacement ivyo byose ni kibazo ni intamba mwidofisi ariko hamwe n'ivyo byose twarindiye hari igihe bizogenda birakemuka buhoro buhoro canke Imana ikabikwa tukankona badufata mu mugongo kugira ngo dushobore ku rugero twifuza natwe nk'abandi. Ego hariho aha twabonye ko ari zambaho nyene zikozwe muri bijya by'ikirundi twamenyereye bwabo bati twakuze twese tubona mu nzu mugabo hari ibindi biharaye byitwa ngo MDF ngaha unabikora no kuvuga izo bya MDF ngaha turabikora ariko rimwe namwe tubikora ari commande nk'icyo tubishoborize ngaha kuko bijya umukiriya aza wikeneye aba ari commande akukoreka upima ukamugirira devi akaca agendagura muri Asiatique ukaca katagura ugafunga kuko bijya nakazi karanyaruka mbere bijya biranyaruka ariko turabikora muri market turabikora. Turabashimira ikiganiro muduhaye hama urafite ashobora gutanga inimero kuwifuza gukoresha akabati imeza icari cyo cyose akeneye cyo mu nzu canka amashure yavuze ati dushaka gukora intebe zo mu ishuri aha murazikora intebe y'ishuri igeze kurangana intebe y'ishure no kuvuga muri kino gihe bicyo birahindagurika nk'ubu no kubwira ngo igeze ku maheraya ariko igiciro cy'imboga kikaduga imisumari kaduga amaveni kaduga umukiriya we yazokumva iki kiganiro akacazira kuri yabeyi oya ubu turi mu kwa kane turi itariki 19 novuga ko intebe nziza y'umukaratusi kuko araba diaspora bashaka kugurira intebe amashure intebe nziza y'umukaratusi ikomeye umwana w'ishuri ashobora kugira kwicarako na garanti tuvuge y'imyaka 5 igugwa ngahe imwe pièce imwe imwe yibanziza intebe ya pipite ikoze mu mukaratusi ikomeye kandi izoramba tuyikora amahera 100 koga twende tuyuzuza bicakure mugako 180 ashobora kuyironka cyarako abana babiri kugira ngo bagukigwe 3 nibi batatu vyokunda ariko babagundanye bivana no kuntu babangana bivana size bazokondera bensa bahaka nimero kawe cyangwa bagerekereze neza umuntu yinjiye ngaha mu isoko wabaza kubera nibaza ko mwese nzinanye azovuga ati bensa nyene bazishobora yego iri zina ryanje ngaha mu isoko mu Kinindo mu gihande c'imbaho c'abacuruzi bitanda riramenyerewe cyane ariko gutanga nimero birashoboka ni 60 930 875 no kuvuga bafashira Avenue de la Rige bagashaka kuri station bacamanukira ngaha imbere ya tribunal bahashitse naho wocu bazatumuna yitwa Vensa baranzi baramenyereye ngaha nta kibazo nibicika ko ndumva ngo bafundi umufundi wenyine atabesha n'ikimyonzi kubera muhezanya ntihashika umuntu agatanga komande hama ukaronka ubuzi bwinshi ugasanga iminsi yakubwiye ati ndakeneye tuvuge nk'abarongora ndakeneye kino gitanda nzobe ntanguye kugikoresha niho babishika ubwizi bw'amyu n'abakiriya bimeze gute twebwe ngaha muri no soko turafise amategeko atugenga tugirako no kuvuga nshobora kuyiyadukiza gushike ngaha muri no soko bifise inzira bicamwo ukiyandi rero mu gihe umukiriya umurenganije arafise inzega cha yitura zikamutunganiriza ivyo rero ngaha muri isoko ya Kinindo umukiriya wese atanze komande aratunganirizwa atawanja wangura nta manyanga nta gutarandevu nta kibazo kuri randevu ngaha mu isoko mu Kinindo abo nyene bari hakumwanya abanza gutanga ico bita umukiriya aje uca umusabiki uvuga umukiriya aje icambere turumvikana avance turumvikana igiciro hama gatanga avance
avance agiye avuga ati mfise la moitié mfise irobo mfise inusu tukayakira uko tukumvikana na dere igihe azobitorera ariko rero hari igihe abakiriya bibagora kuko abantu ibibazo byo ntibibura gushika igihe yayiteze ahantu azokura amahera bikanka ariko ibintu vyura bimubikira igihe cose azoza akeneye ivyo bintu ukamuhereza. Okay, turabashimiye cyane mugira akazi keza n'umunsi mwiza. Murakoze namwe turabashimiye.